umubabaro n'agahinda kanyanasi byo waremewe. Igihe gitari kimwe sizashobwe na muri Rukundo bakababwira ati ndashaka mu mpembe nasinye kontra y'umwaka yose ngo umugabo n'umwana wundi nyene bla 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 nyene nucuri nimba niweganyire kanyana imanira kuzi. Turabona mukijya kuza budget TV mwese mwiriwe mwaramutse umugoroba mwiza igitindo cize vana herereye ndakubisa gukora subscribe na notification ukaba bikora kugira uzaronka amakuru ari update. No munsi ni special. Ibintu uri kurabura ngani baza kutaremera kari ivyo gusangira ndagwa amakuru akwiye yavyo bisobanukirwe neza. Ifoto keshi ifoto iravuga ariko nibaza ko bigoye gutahura iyi foto uri kubona ikivuze. Cycy kamere kuri Cycy byo stone yego gusa nuko abango nta nkoko ibika nta nkoko kazibika isaki hari gaje batubwira kandi abongereza keshi bahera ku bantu babadami nibo batanguri of course. Oya nimereye kuri we Cycy ni sawa. Ni sawa Umeze neza okay. Ubwo ndashaka kuja kwa stone ni bo no kuri umuze ndashima sana vraiment ndashima kabisa yego. Nene mvuge ngo ubugeni bwiza sindamenye ivyari byo. Merci beaucoup. Cycy ni bo wese ndakuzi izina uraza kumfasha dutangure utubwire izina ryawe. Nitwa Prince. Akazina keza cyane. Kandi uri mwiza uraberewe n'ikanzu y'ubugeni. Merci beaucoup. Prince Stone Cycy. Stone kubera iki yimaje nico kibazo cya mbere. Kugira igaragare fresh kandi ubwira ngo nyene bisatira n'abantu nyene abanyene bavuge bijya bintu nibiki bagume bibaza ati mbega Simon agiye kubaziki nyene zagwerera nyene nico gituma ya Stone cyukubona uri hagati y'abakobwa babiri bambaye ikanzu z'urubanza nibaza ko iyi kanzu kabisa nta handi hantu murashaka kuyambara adafise urubanza. Nyene twakoze urubanza urubanza rusigura ruvuze gute kuko nubwa mbere mu Burundi tubonye abantu bakobwa babiri bambaye ikanzu z'ubugeni bari kumwe n'umuhungu umwe meruka kubona muri Kongo naho nyene bari abakobwa bavukana cyegiye no hino nawe nubona ko bamaritse kaducyegiye no hino bamaritse ngo namuharitse nene bo guharikaho nawe uce wambara urushungu nene nari kuvyemera jewe sinari kuvyemera. Oya guhagarika ubugeni uraza wenyene ukavuga ati bivanye nibi uyu abantu urana pastor arabaza ati abantu hari umuntu numwe adashaka kantu basezerana umanitse yavuze guharika yani namungo namuharitse sasa nacavuga ati ntabwo ashaka kubyemera nyene ifuke nyene acho byumva nyene ari babiri. Je mvuze ushaka guhagarika bajya abantu bagize ubugeni nawe ntushuza wambaye urushungi. Niko ikigori kwambara undi muntu nanje nkareka. Gawe ntubuzwi. Simbanzwi. Aho kiniyo mpamvu nashimye kugwambara nimba aho menyekana umwe nanje menyekane muno mwanya. Prince
wavyakiriye gute senti yamaze gushika urubanza nibaza ko gwaciye ruhagarara ahubwo no mu byonzi wa byose yaje kubyonga mariage y'abandi ahubwo ashima Imana ko naje nitonze wari gukora kizi jewe n'Imana na shetani none kugira ugire ubugeni baba bayiciye muri etat civile we nagiriye bari kubikora muri etat civile baciye none bibaza ko nonyene bagiye barasinya ndabareka ego kweri nimba nahisemo kuvyonga hose ego kweri ivyo novyemera batanguye ibi canke etat civile izokurikira badaye nyene twatanguye ibi etat civile ni badaye nyene kandi etat civile ayitagura nyene urumva wenda usanga muri etat civile twarishije kwanza nyene umva kuri etat civile umva na ibiboro vy'ama invitation bisohoka kuko kuri wedding ngo turi nyine inshuti n'abagenzi bagere invitation zimaze gusohoka yani wenda usanga nyine acaza kutu ambise Stone turashaka utubwirize ukuri utubwire ko ari filime muri ko murategura canke ari ubugeni bwo kuri bwabaye anyene ndakeka ivyo biboro nzakibera musibe no mu Burundi ndakeka boca badufuta yes anyene ni film urukundo rudashobotse nyene hari abantu bari kubibaza ati ni biki byabaye ariko nibaza ko ubibona kenshi usanga kubera ko Stone iyo mukinye mu mafilime mwagize ubugeni usanga mwe ngari utuntu mwanegrije nkuko ikavate nyene mzee oya bitanduka tuba twanegrije gute ahubwo bivana na style y'umuntu kungira asanzwe abaye ndamubaze none ikarvate yo bisumba ibeyi costume ukuyambaye oya ariko usanga biri complet karvate bien son partage sivyo nimba karvati atari uguyiwe nisugura ngo nukuri ngo bagize mariage ngo cyagenda kurondera karvati hari umuntu yagize ubugana cya karvati rero byabaye nizo bihaye bande reka ndakwereka urabona bro twakabaye twarakuze dusanga mariage bazikora mu iboka iyo twari kwambara kuno kuboro gucavuga ngo twataye imico nakaranga kuko twakuze dusanga ariko babikora ukuntu bisigura ati nimba bujya yambara karva cyangwa kambara tayi naje ndashobora kwikora ntambaye tayi nakujya kuntu simagishika ngayambajije ngo yongo mariage ngo sans makeup uravyumva none bisigura ko makeup ikora umuntu ashaka ko bayikorera sivyo gusa prince ya makeup iriko bicaye biboneka ko bakavyonzi bamyeho umva je naye navyiteguriye ariko ntabwo yigeze bishatse nivyo we nta myiteguro nari ndafise umwanya ego kweri nari mfise afite rero makeup ni ku bantu babikene mbe urabona abantu bakora mariage bafise naturel batagiye no muri salon basokoje nyene bisanzwe yaba pantegote birashi amahera bivana organization yabo yabivana nuko umuntu yateguye ikintu ko cogenda nyene muri uko bigenda kose ka makeup kuri mariage uragashira obligatoire ugashira ko ushatse guys ni filme kandi ikintu kimwe gusa ikintu kimwe je niyiziko niko ko nyene ngiye kuraba iyi film atanagakosa muzo gutoramo gwera ku cameraman sha je bereka ndabwira ikintu kimwe kandi je ngiye no kwihana je ni keshi namwifuje nyama nene ibimana kubera ko nyama wifuje nyamande uyu mukameraman nyako ari gukamera ari we kokora yakoze ni film urukundo rudashobotse jewe nyama yakaba ari umukobwa no kuri bene kuba naraguciye inyuma ariko kuba ari umuhungu rero cyo bituma kugucinya inyuma bitezo kwigera bibaho no kuri Imana ishimwe rero basi mari chance nyama uri umuhungu nimba ashaka kuba umutinganye ndamuguhaye no kuri nyama umva yani na Irene nimwe azosangamo Stone bazotora ni kube kunya afise makeup nyene ibintu nk'ivyo Stone nibaza yuko umuntu wese amaze kubona abakobwa babiri n'ishungi ku muhungu umwe arashaka kumenya ati nibiki biri muri filime urukundo rudashobotse yego nyene ibintu biri muri filime urukundo rudashobotse ni byinshi cyane kubera ko ariho n'abantu benshi baje bavuye no mu cibitoke cya Rugombo bagishite kugira ngo biyunge muri scene ya mariage aho bose bagaragaje urukundo rudashobotse muje abagishoshe gusobanura urukundo rudashobotse ni urukundo runini ya sana ruruta urukundo runini nyene urukundo runini ya cyane ruruta urukundo runini yani bijya bintu tubiba bimaze kuturengera ku buryo ukora ikintu akabwa sha Simon yasaze you see ubwo rero ni go rukundo tuko turakina twebwe Cycy niwe yagiye mu rukundo rudashobotse kuko niwe
niwe ya failings nyene sha itariki 15 z'ukwezi kwa kane niyo film izosohoka bazobiraba nyene umuntu nyene yaginje mu rukundo rudashobotse kandi mutwihanganire itariki 15 z'ukwezi kwa kane kuri YouTube channel yitwa Cycy irakoze. Cycy irakoze. Izindi filime twako tuzibona kuri Cycy and the Stone. Why Cycy irakoze? Nyene urumva kubera ko mbere twakorana n'unze yo bacize amaze kubisanga byo kuba Cycy yaravuye muri team yo usanzwe akorera mwese. Yace bisaba nyene yuko akaya nyene yo channel yiyo. Kandi apise nk'umugabo we ni ngo wacinda mushikire kora kwaze kiye kuri cyo cyumviro ciyo. Nagira mwari kugira izina ry'umugabo. Oya. Byasaba just nyene kugira ngo tugaragaze nyene yuko nyene Cycy atigeze ko yuko ari ibintu byinshi kwanza yari yaranyazwe. Ubu twizira ko ibikorwa byose bya Stone na Cynthia tugiye kubisanga kuri Cycy irakoze canke hazibaye yindi ya Stone. Harashobora kuba n'indi wanje ari kujana ngo turayimenya fesha gusa kuri uyu mwanya tuzi ko ni film izoja kuri Cycy irakoze channel ya Cycy irakoze. Yego. Prince ya wewe sinagenda kuvugisha cyane mbabarire. Prince ya wewe nubwa mbere kinye filme cyangwa izindi filme arumaze gukina? No, subwa mbere novuga ko ari nk'ubwa kabiri ko. Iyi filme ya mbere wakinye ni ya? Yitwa Sofia. Sofia ndayibona. Ndayibona gusa ni ball byinshi by'amabanga birimwo umva niyo filme yakinyemo. Yego. Okay, ndayizi gusa nuko ninjiye indani ndayirabe yose ariko ndayizi irimo Riva na Fanny. Yaraheze cyangwa irabandaye komeruka mbona episode ya mbere mba atari part 1 ni ya kabiri yarasohotse. Yaraheze ntizobanda. Turacyarindiriye. Kubera iki kwivura gukinana na Stone na Cynthia? Kwimbira kina nabo niko ndabakunda. Nibo bakurondeshe nibo barondeye. Reka yishure Stone. Barandonde tubivuga uko. Okay, nainzi kari wabaronde. Wakinye character yagute muri filme urukundo rudashobotse? Niwe wari mu rukundo rudashobotse sange ni Cynthia? Ni nka twese. Gusa byinshi muzobimenya. Misirinde. 15 z'ukwezi kwa kane. Nyene nibazo bimenya ivyo bintu. Hari abantu bashaka kuvuga ati reka twe turacunga kirika twe turakora subscribe kugira uwo munsi uzogere tuce turonka notification. Cyo nisanzwe hari canke ntiraba create. Irari. Chanira hari. Hari ibintu biri kubo bantu baba barara. Of course nyene ariko indirimbo ya Cycy twiteka nyene Okay, rashaka kugenda ukaburumviriza ni clip video. Juste ni cover nyene tisanzwe. Urashaka kugenda ukaburumviriza karirimbo uwiteka. Clip yari umuntu yigeze kumbesha. Namambo kujana hariya ni Simo nyene ni Simo ukujana he ni Simo nyene ubunya amezi 5 aramaze guhera. Oya jewe video narayibemereye. Ngira ndabivuga aba fans bumva. Uvuga uri busy gumvuga tuzobikora. Reka nivugire ngaha hantu kubera ko nyene. Acha yide bro nyene mu Rwanda. Muri uku kwa kane ndayemeye clip video. Mu kwezi kwa gatanu izoshisohoka. Reka ndashima merci beaucoup. Atabikoze nde turabona Ewe navyeme tuzobikora mu Gisho Entertainment. Dusanzwe dukora indirimbo ukaba wifuza gukora clip video indirimbo zimeze neza karibu tuzoyikora ndavyemeye. Yo mana wengi kukukoraga man. Hama Cynthia tugira tuganire gato kuindi impano usanzwe ufise kuririmba. Numvise akaririmbo kari muri season ya Kanyana mbajije bambwa kari wakaririmbye numva birampaye ikindi kintu. Hari abantu benshi batazi yuko kajya karirimba ari wakaririmbye. Shaka gato ndazi ni wakibagiye ubanze tugiriraga freestyle gato y'abantu bumve kari wewe. Hari abantu batazi neza kari waririmbye kajya karirimba. Okay. Umubabaro n'agahinda Kanyana si so arimewe nucuri nimba. Okay, wambwiye gatoya ririmba ko
Ari abantu batazi ko ari we yakaririmba. Stone arakaza gufasha. Aya nakonzi nuko. Nucuri nimba niwiganyire kanyana imanira kuzi reka kurira naco wiganyira kanyana mwana wa mama imanira kuzi. Congratulations. Nakaririmbo kameze neza cyane nagakunze ndifuza kubaza umuntu yakaririmbye bambwira ni Cycy. Cyanibuka ko namwemereye ko nzomukorera indirimbo. Gusa hari abantu bagumye basaba kajya karirimbo. Birakunda ko kuboneka kuri channel yawe canke bakakaronka kuri Rukundo TV naho ubu Rukundo TV hari byahindutse hagati yawe nawe. Okay, sinibaza ko kukaronka konyene. Okuri channel yanje. Hari abantu naragiyeje kumvuriza comment ndabona hari abantu bagakeneye. Hari n'abantu bashika kuri banga amaze kunyandikira duha kajya karirimbo ka kanyana. Toya ati Jesse ntavyo nzi ko sinaribwa nico cyatumye mbaza umuntu yakaririmbye. Okay, nanje hari abantu bagumye bakansaba ari konyene katari muri film ariko sinashoboye kukabaha bivanye no kuntu ntashoboye kukaronka konyene. Kandi je bivyumvikana si muri Rukundo TV ari muri management kandi byanga bikunda nyene kanyana bayirembe muri management ya Rukundo TV yani kiretse wende musazo yitamwo bobo kwishira muri kuri aje kurya cyane ya Rukundo TV nyene zishobora gasanga umva nyene ashobora kurenganze inzego barakurishe kuba warakaririmba. So no nari mu kazi. Niko wari mu kazi ko gukina wari mu kazi ko kubaririmba. Okay, naritanze man. Naritanze pe. Nk'umuntu yakunda igikorwa kanabona ko vyari bikenewe nta mpamvu yari gutuma bondiha. Hashaka nk'umufanisi akavuga ati je basi ngira ndakurere ndakujane muri studio ugende ugakore kaje kuri kino yo tuze turakabona wo kwemera. Oya. Aya sinavyemera. Nacho bazoza uzokenera kukumva zokumva hanyene yakaririmbe naho kabuze instrumental. Cynthia tugaruse gato warakina muri filime Kanyana season. Wagaruke ku episode ya kanga. Navyo wibuka. Naravyibagiye. Wavyakiye gutumaze kuva muri Rukundo TV Burundi ubibona ko ugiye kuba successful mu byo ukora canke wavyakiye nk'uruhombo. Okay, suruhombo kira kintu cyose kiraba kigira cigishe umuntu canke kimucishe ubwenge umuntu sivyo. Hari anari muri management. Ariko hano tuzokora byacu tuzokora nk'abikorera tuzoshiramwo inguvu nyinshi. Ndetse ndibaza ko tuzosumbirita. Muzosumba Rukundo. Sinabwiye ngo tuzosumba Rukundo. Okay, inguvu tuzosumba inguvu twadukoresha tuzosumba. Of course, kwegi Rukundo. Yageze ku ntambwe irenze kujya tamuntu umwe yarenga. Nyine twayisombye. Ko twese turi muri game tuko turakora. Kandi Cynthia atavyemeye. Kandi ariho mwobifatanije mu kubigerako. Nyine ngubwira kubwiye ati ngo Cynthia ndamushigikira. Nibisobanuje ko ivyo akora byose abikora wenye ko nagira aba muri filme ndimwo. Nyene rero Rukundo TV sinibaza ko ishobora kuba imaze kurenga sana ku buryo nyene itoshikirwa. Cynthia nawe tukibazwa muri Rukundo TV Burundi nezera yuko mugihe gukena akavuga ati dufise scene dushaka ko dufise hole dushaka ko Cynthia dukinira bivanye n'ibiganiro mwamwagize uja kwiki. Of course okay. Mbaza kuko no kina gusa nuko manager wanje. Kuko urabona reka ndaguyikintu kimwe bro. Muri kano kazi turabanyamwuga man. Ntabwo tububa tugomba gukrea beef z'uburofa ku buryo uca wicare ku muntu kuko utamukunda kandi uzi neza ko ashoboye. Urumva? Just look. Nijya Kanyana kungere wenda sinigenda ndahera bakunango ariko ndakikabazoshika ha boro wo mwica Cycy. You see? Umva bagaca birengagiza cyane ugushobora ku muntu kubera kujya kwibona kwabo. Cycy banamushikeneye ko bokomeza jya Kanyana bokomeza kuyikara yene bayirangize fresh nubwo batu atari muri management yabo. Ndibaza ko igeze kuri Disney irabanda. Disney. Bagomba kuba abanyamwuga mu kazi. Ibyo bintu byo kuzabica abantu uko umuntu baramwisha atagahunda nyene ngo kuko baba batumvikanye nawe byo gushikira mu kwandika filme hakaba umukinyi mwagambana byose bakumwica bro.
sisi niyagambanye sisi niyagambanye Simon araga tuzi byabaye nta kuri kuko murabizi nico gituma uko namubaza kubera iki yavuye mu Rukundo TV kuko uzi neza ko yavuyemo Sami yavuze ko ari amakosa yakoze arahagarika jewe na makosa nakoze ariko nagazo oya oya reka tubirege oya na makosa nakoze na makosa nakoze reka nivuge na makosa nakoze nagazo nyene reka nobwino gemwe akenshi abantu twicwa no kuvuga ati abantu batubwiye gushaka kwisobanura nyene sawa basi yakoze amakosa menshi ntari yakoze amakosa menshi uyu mwanya turi mwanya boss n'amakosa akora boss sharek boss abyina nabi abanyarwanda niko bavuga ati na mu boss atamba nabi nyene okay so basi muno mwanya nanje ndi boss nyene the boss nawe ni boss muno mwanya nanje ndi boss muraba boss kwaje none nawe nyene boss kwabo keshi stone iyo habaye nk'umukinyi ugasanga ntakiri muri timu kanaka usanga umenga bagiye kuba sasa unique why niko kuboro baba badatawura ubunyamwuga bw'akazi baba barimo kuko niya yandi nyene ngombwa abantu barakeneranirana nimba ari gukiranirana nyene ibiro nk'ivyo gukeneranira nyene ivyo bibaho isi sasa rero naco gituma reka ndakwiye ikintu kimwe urabona nka jewe nka film igiya izokurikira nzokoresha no mukinyi mwe muri Rukundo TV bisire ko bazomugo ico rero nabwo ari kibazo cagici wanje ariko ntabwo bizoba bisa nko kumengo jewe nirengagije impano ngo kubera ibo vyibi bifu bakreye umva ico kibazo siragwa ari ciwanje kandi of course man tuba tugomba guhindura indasi nyene tuguruka mu bwonko nk'abandi kuko ivyo abantu badahurije ko nabwo baba bagomba kubipfa zoje kuvuga ati kiro kinago twagihurije ko ariko nitugipfe nyene duwe nyene ibintu bigende neza ariko turekize ubuvuzi ko twiyugara mu mitwe man kugira ngo akazi yende gakorekwe fresh kubera iki rero nkuba yamaze kuba ikintu nk'ico usanga nk'akarorero muri nka Sami niwo novuga ko ari hejuru ya Rukundo ugasanga umutima wako bayo kuyumvira kandi ahamagara uyu biragoye kubera iki ako kantu umenga muri timu nyinshi ngaha mu Burundi karimo kibazo nako ari kibazo cy'itimu ahubwo ni kibazo cy'ubunyabugabo akenshi jambo umugabo umuntu aba yumva ko ari kugaba kandi umuntu amaze kugaba ntabwo aba yiyumvisha neza yuko yoca kuvugira ngo akora ikintu kizima waba kandi gutanga itegeko nyene umva ari tandukaniro ryo kugaba no kuyobora umva rero Sami nyene wenda nabwo yari umuyobozi yari umugabo yano mucamake we yaragaba si aragaba of course kandi aragaba nico gituma please n'abantu bohisha banamutiye no muri nuze yawe baza ari umuzi nigeze guhura nande naciza ahantu nabwiye dukore ikiganiro aranyankira aravuga ati no gikoze ariko ndabamutse babuse baramutse babonye ko twagikoranye baca banyirukana n'ivyo biba bisobanuye why rero tuntu nkutwe muri industry ya movie why nyene umuntu abagomba kwibaza aho yajava abanza subireyo kwanza kemuri yawo makosa yasizaho yajava mashagaruka mu mujiro kugira ngo abikore neza uri ko yaraba Cynthia ni giki cyokorwa kugira abakinyi ba filme ndundi bareke kuguma bagira utuntu two gutandukana ngo ndibuka we na Sami mukina filme mukina video ziri kwa Donata niho hano natanguye kukubonera na Sami nibaza yuko ntivyari bwashike kure ivyo gukina ariko uyu munsi Cynthia na Sami bari parallele why ikintu nk'iki gishika mu bantu bariko bakorana none umwana n'umwana na nyina cyangwa umugabo n'umugore baravana tureserera abantu bahuriye ahantu mu gikorwa atana kimwe bafana nimba umugore yovana nimba nyina w'umwana ava iyo shobora kuvana n'umwana wiwe yavyaye kuriye mu nda ico tumarira abantu bahuriye mu kazi batutandukana n'igiki wenda kubaza nawe ukamba bibaho kuko turi abantu nyene gusa mukuru je Rukundo TV nubwo bimera gute je nzokuma buba bajya batipe kubera ko igihe twakubanye kenshi ngunda kubivuga bino bintu ko je nabo n'ujya muntu wo kuvuga ati ngo umuntu agomba gushima ngo kubera ko nakata kibaho nyene umunsi twakubagana na Cycy agatwarinda baramubaye hafi kujya atigeze yumva yuko ari lonely yuko na upweke yese nico kintu kimwe ndakibashimira pe nico gituma nyene mba nyene ndakiwubahira nikiye kintu wibukira kuri Rukundo TV Cent utazofa wibagiye naho vyogenda gute niko twabanye neza tu nyene vuga ati kiniki gugo mwabanye neza ibyo harimo ibintu byinshi nyene igihe navyara umwana wanje barambaye hafi tu
Ico cyonyine kizotuma usubira muri Rukundo TV rayo none uwo gwa iyindi contract ni wokina ariko bakaguha uburenganzira bwo kubandanya n'ivyi wawe ivuze iki kontra ntakivuze contract mzee kuko iyo kontra wandi yani ugwamagara umuntu mu gihe umukene mugasinyana na kontra akayisinya ariko hagize umwanya wo kumuhagarika mu kazi ugaca umwandikira kuri message ya telefone uko nubugurugu ubutazi by'urimo n'umuntu yambwira ngo ingo dukorane n'umuntu yambwira nkoresha akambwira ngo twandikire kontra c'est vrai naho twakwandika kuko sisi nubwo akaba yarafise amakosa ameze gute yari kuba baramuhamagaje kuko baba bafise komite bakaja inama kwanza bakagira sisi yakoze ibi nibi akisoba gwandiko go kumuhagarika nyene ariko bakagwandika ariko bamaze kumuheza gasopo atandika gasopo nimwe man kontra esi reka ndakwiga mubu twakaba turabandi sisabaye turi tariki zinga 29 igihe gitariki imwe sisashobwe na muri Rukundo bakababwira ati ndashaka mu mpembe nasinye kontra y'umwaka yose kandi yagiye ukwezi kutarahera oya gushika iyo kontra y'umwaka uherera kubera ko siwe yihagaritse nibo bafasha baramuhagarika yose ariko kubiva no kungere twaje gutahura neza rero kuba baramuhagarikije kuri telefone yani ntabwo bazi agaciro ka kontra cyo gituma nubwo okay rondera rero metre muvayo ja abafashe nyene bari guza bitiribo vy'amakontra ariko gusa babihetse cyubahiro kubera ko agakosa kamwe umuntu abasha gukora arabandi abantu benshi bobasha gikusha nyene bibo vy'amakontra namwamvu yo kubisigwa sanga umuntu yani abuza amahirwe yiwe kubera agakosa gato y'abana kabigeze gukora nyene nk'ivyo wiki kontra nyinshi zo mu bundi usanga zikubuza kuba wokina handi hari nyene ni kubera ko ndo usanga gitse babikati yuko umuntu ababayeho wenda kubera abo no mu bacashanje gushira imipaka ese undi mwanya kandi bakabatinya yuko umuntu bamutakaza ahubwo usanga babatinya imbe babakoze ibintu bikomeye sana kugira ngo batamutakaza ugashanga nyine bahise bamutakariza ngo gitse kandi akabona mutakaza nabi cyo biba James Cynthia woro ngundi muntu agusinyisha kontra ariko ikwemerera kubandanya n'ivyo bakavuga ati uzozoje kunkinira gusa wo isinya mbe kontra ivuze iki je nakubwiye kontra ntacivuze nanakimwe mbwiye ahubwo yavuga kontra ni note kuvuga kontra ntacivuze umviriza twovugana twoganira uwo ndondera twoganira gusa tambuza akora vyanje naje nico navuze uwo arahawe ikaze mwamumvise ukaba ukeneye Cynthia akagukinira muri filime canka kuririmbira no muri filime mwumva kabishoboye ndabishoboye ibintu n'imvira iminota 5 gusa umva kabishoboye razi kwandika razi kuririmba razi gukina ivyo byose ukaba bikeneye ubushobora kumuca ko direct utiri uraca no kundi muntu atavye kwaza manager bazobiganira n'umugabo gusa bazoba bahejeje je ndi manager uwo nawe ni CEO wa company yitwa gute nyene mode muzobimenya vuba gusa nyene igiye kizogenda kivuga ari umutibi ndakunda Cristiano Ronaldo geze kuvuga ati ngo ni vyiza yuko urota inzozi ariko ntuzivuge uzigaragaze kuko akenshi icyo umuntu abashije gukora mu bikorwa yo kivuga mu majambo ako icyo umuntu yovuga mu majambo no gikora mu bikorwa nyene ibintu nk'ivyo abanyamzene Cynthia ari abantu doze iki kibazo ca Rukundo TV Burundi ari abantu boba babitahuye kundi kuntu bagushavuriye sisi yavuye muri Rukundo sisi niwe yakoze amakosa bahumurize umve ko muri we atakibazo kandi izo abantu bavuga baravuga ati sisi uyu mugabo warakubesha nyene umva sisi nyene umugabo ngo sinzi kirundi bavuga kinshishe givuga ati ngo umugabo umugabo n'umwana wundi nyene bla 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 nyene ngumo ngo franga 160 nyene rabiyebye ko guboro nyene ngacashaka kubabaza rero uyu mukobwa nyene abo bakobwa nyene benshi kuko benshi bara bakobwa mbega uri siri yuko ushobora gutakaza agaciro kawe kubera amafaranga umuriyoni ni kibazo cy'ubujojo ndakwibarije ntunabyiteho nyene akajambo kiyo muri ku bakunzi bawe na cyane yuko nawe wavuye muri Rukundo TV ntugiye kwicara ahandi hantu bagiye kubandanya bagukurikiranira nisi bisibikobwa akajambo kiyo muri rero kubakinyi kandi ndabashimire cyane kuko washiye ukora ntiwagiye kwicara washiye ukora akajambo kihumure ku bakunzi bawe ndazi ko batari bake ko nimbara bakunzi ba Rukundo TV uri nabo yego so abakunzi banje twakundana mukomeze tukumurikirana mu bikorwa vyanje iciza nuko ntahagaritse akazi ngiye kubandanya re nimba hari ya mwari mumfise nari ndabafise muri Rukundo TV nibaze ko ni wacu
tubafise mutazoca mutuvako ngo kubera tuko turakora vyo wacu ahubwo mushishikare kudutera intege cyane ya Prince wewe uhora ubona ikiyo ubonye Stone na Cycy nikiye kintu ubona iyo ubonye couple ya Stone na Cycy nikiye kintu mbona nuko ifise urukundo rwinshi ego namusuraza ngayiko bahana makofi namusuraza ngayiko bahana makofi oya ntabyo ndabona gusa sindanavyiteze sindanabibasabira mu bisanzwe urubatse yeah uri mu rukundo kama ngagira ubihakane oya sinari kubihakana yawukana shaje yawukana Maria Jenigari sindamenye igihe gusa mutoyibona sikeza okay ndahomvye nagukunze hama oya man ndeka ndakubwiye ikintu kimwe kino gihe tuhari ni wakunze umukobwa numva ati ngombe gufise sheri oya wewe winjira muri timu hama umutsinzi azoshomenyekana imbere ya padiri canke imbere ya shehe canke imbere ya pasteur we ngiye atunye nonye ukumenya yari umuntu usanga atazi kugwana urukundo rudashobotse ari umuntu atazi kugwana avuga ati jewe ningiye ahantu nije jenyene nje kwinda kuza kunigana n'abandi abantu wapi ariko bugomba kugerageza rero kugwana mze kubera ko nyene cyo kama muri buno buzima nyene tutagwanye nitujya tutagwanye nidukundwa tutagwanye ni byinshi mze tutagwanye Yesu we reka reka Prince akajambo ubwira abakunzi bawe bakurikiranye filme Sofia nabagiye kugukurikirana mu rukundo rudashobotse akajambo nababwira babwire hariya bakubona akajambo nababwira gikuru nuko ndabakunda urukundo rudashobotse irakaze gose irarenze n'ibindi bizoza mu nyuma mwavyumvise ibintu Prince yavuze kandi nibaza katabesha nta mukobwa nk'uyo yobesha Prince Stone Cycy ndabashimire cyane Stone akajambo nyene wobwira abakunzi tu je ndashaka yuko abantu atari bake bazoraba iyi filme kandi ikagira views nibaza ko umuntu wese aravye iki kiganiro azoja kuraba filme nyene umusanzu sico gikorwa ca mbere tuzoba du presence nyene ibintu nk'ivyo twarakoze inyamanzwa banayibonye kandi na please banayakiriye nyene byo ko gusa kamere mbingira nuko iyo nkuze iyo nanditse ubusa ijo nkurikiza rimwe ijya ejo kabiri ijya ejo gatatu yani bisobanura iki rero yani wanditse kangahe yani ubunya twakoze kabiri umva twatanguye umwanya dukurikiza nyamaswa ubunya tugeze jiste kuri urukundo rudashobotse nitwigera tumanuka tugenda tudoga gushikaho umunsi chiffre ya nyuma ihari n'umunsi uzohagari trailer ni ryari basi trailer uno munsi kwa kangaye buryo mardi trailer yizosoka kwa gatanu zingaye buryo oya tu uno turi 29 itariki imwe rero ya trailer izosoka itariki imwe ariko nuze izosoka nyene ibintu nk'izo ndakwibutsa ukaba ushaka kuraba iyi filme ni kuri Cycy irakoze official muzoshire ko akantu ka official kugira ntazogira uwundi abitirira urakoze sana nyene mucamo na Cycy irakoze official nyene mucamo ni wewe wenyene ku mubumbe ni wewe wenyene kandi ushobora gukora subscribe kugira ushobore kubura urumviriza indirimbo uwiteka sivyo Cycy yeah kandi na video y'uwiteka mwavyumvise cyane igiye kuboneka kwa gatano nzokora n'indirimbo yitwa ushangare kandi uzoye kamera nyene kuri izoja kuri Cycy irakoze canke izoja ko nyene izoja kuri ryazina rya company mugiye gukora nyene company zo ari ibindi bintu mze reka ibikorwa bivuge Sony Cycy Prince mwakoze cyane mwakoze sana namwe mze turabashimiye sana kwera tuzosubira dukora ikindi kiganiro film imaze gusohoka kugira turabe feedback y'abantu ukuntu bakiriye filme uko bayibonye ego kabisa kweri rero sajewe arukuboro nyine niyemeze ikintu ureze ikintu kibama narifuje sana gukora ikiganiro ngaho kuri noze Buja Today TV yaga pana okay usije ko nakora nk'umuhost liseni gukoreshwa ikiganiro
nuko ndabashimiye sana mwubaho. Hari ikintu bari kuvuga ntavuze kivuge bacumba. Yo nyene umva mugore subscribe. Oya urekana ko abantu bakunda abantu bavuga nabi. Mugore sabu Chris sabu savuga. Sabu Chris subscribe na chare na commentaire. Vraiment nyene mubishire ko kwera. Especially nyene mwubahwe sana Simon kabisa mwubahwe kwera. Kubera ko kiro gibona nabuze ko nzokivuga kubera ko simurazi ikintu kimwe wowe uri mu bantu iyi Buja Today TV niyo TV ya mbere yatangiye gukoresha abantu bakini iboro by'amafilme bataranamenyekana ariko final no musi abantu bose bavyirukiyemwe yo sinye ubwo nyine bubaho sana mutama tukiro nka Vyose 200 240 ariko ubu bose babaza kubona ngise nyene yuko Vyose ziri mu bakinya amafilme byose ni wabaciriye inzira Buja Today TV bavyangishaka byemere nyine ni papa wa Vyose muri kino gihe for sure. Muvyeyi w'abakinyi b'amareresi murakoze cyane turindire ibizova muri filme Urukundo rudashobose. Urashaka kwiyumvira Urukundo rudashobose niki harimo ibiki byagenze gute mariage byagenze gute yabaye successful yabaye failed yarafairinze byose uzobibona kuri Cycy Akoze official bashire kandi kanu ka official mwakoze cyane.